Twashaka kumenyesha kandi ko manda ya komite isanzwe irongowe na Jamali Sefu nk'umuyobozi w'umugwi wa Vitalo, President Icegera ciwe Selemani Hamisi, umunyabigega Papi Omar, Arsene Bucuti nk'umuvugizi, nuko manda yacu kuva uno munsi navuga yuko ariho manda y'abarongoye Vitalo ihagarariye. Tukaba tuzotumako rero inama ya bose kuko murabizi ko muri Vitalo dufise demokrasi. Mu ntango z'ukwezi kw'indwi ya mbere niho twifuza guhura n'abakunzi muri ya nama nyene ya Assemblée Générale ariyo bashiraho indongozi zabo bitoreye. Nuko rero twabamenyesha yuko komite hari tazobandanya igasaba abakunzi b'umugwi yuko hoza abandi kubunganira kuko mwavyumvise turi bane. Turamenyesha kandi yuko atangorane nimwe iri muri Vitalo FC. Vuba tugiye guhamagaza rero inama ya bose nko twabivuze Assemblée Générale kugira abafana bose ba Vitalo bayizemo bashire indongozi zabo nshasha, bongere bategure n'igicapo ca Vitalo izoza muri kazoza. Twashaka dushimire rero abakunzi b'umugwi wa Vitalo muri rusangi bose, dushima n'intambwe twageze ko muri saison 2023 shira 2024 aho umugwi wa Vitalo watahukanye igikombe ca Nkurunziza Cup utsinze Flambeau du Centre 2-0. Muri uwo mwaka nyene muri iyo saison Vitalo yashoboye gutwara championnat nyuma y'igihe kitari gito itayitwara. Ivyo bikaba biri mu bintu twiyemeje mu buyobozi bwa Vitalo FC yuko tugiye gusubiza umutamana umugwi. Byumvikana yuko muri saison twatahukanye ibikombe bibiri. Umugwi wa Vitalo kandi mu gikombe c'umukuru w'igihugu washitse mu kibanza ca gatatu. Byumvikana yuko rero ikibanza twari tugezemwo muri uwo mwaka 2023 ushira 2024 ibikombe bibiri n'ikibanza ca gatatu muri Coupe du President ntivyari bibi. Muri uwo mwaka turimo 2024 ushira 2025 wari umwaka udasanzwe. Ubwa mbere Vitalo yashoboye kwitaba igikombe ca Champions League, tukaba twarasezerewe n'umugwi wa Yanga hari muri Tanzania. Imbere yaho nsubiye inyuma gato Vitalo yari yitavye ihiganwa ryitwa Mapinduzi Cup. Rero twavuye ko muri saison y'uno mwaka ata gikombe twatwaye ariko twaracegereje. Vitalo yabaye iya kane muri championnat, iba iya gatatu mu mahiganwa y'igikombe c'umukuru w'igihugu kuko twasezerewe muri demi finale n'umugwi wa Musongati, nubwo ngira mwabonye yuko zari inkino zitoroshe. Rero twe turavuga yuko turico kumwe n'abandi ubwo buryo turabukenera, turanaburondera kenshi tukanabubura mu sponsor. Anaco bituma rero dutera kama yuko itegeko ryo gutanga sponsor yoshigwaho, abantu batanga sponsor kumbure bakaronka umurusho nko mu makori canke ibindi bintu, kuko sport ni kimwe mu bintu bituma Burundi bugira ishusho ryiza mu makungu. Ivyo navyo rero bisaba yuko abahinga bavyo bavyiga hamwe, abo mu gisata c'ubutunzi, mu makori, mu gisata c'inkino, kugira twige ico tuma inkino zitera imbere.